Namahigwe. Amahigwe n'umugisha. Ouais. Ndabishimira Imana cyane. N'ubuntu nagiriwe tu. Ndashaka nabivuge n'abandi bose bumva ko bitaba byorose kuronka umuntu nka Mimi Mireille cyangwa nka Sabasi cyangwa se nk'iyo mu Bogari mubona ngaha ntiba byoroshe bisaba yuko muganira kandi mukaganira mu Kirundi cyumvikana. Nitwa Capitaine de la Capitale. Ikintu cya mbere nagomba nsabe buri muntu wese ari muri kino kibanza akomera amashi Gihuhusi vraiment please. Umuntu wese ari muri kino kibanza akomera amashi Sabas. Sabas ni superstar, ni star muri movie ndundi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Amashi kandi kuriwe. Ayo mashi ni make musubire kandi muyakome. Murakoze cyane. Tutibagiye umustar, umubeje, umubogar akunzwe n'abigeme benshi cyane mu gisagara cya Bujumbura yitwa Chris Izo. Amashi kuriwe. Oye, biraryoshe cyane. Rero ndagigwa ko mbaza ibibazo nijo canzanye ngaha nk'umumenyesha makuru. Nongera nsaba abantu bari inyuma yuko bokumviriza ivyo tugomba tuyage kuko birakomeye cyane. Neza na neza nongera kubasaba kandi ndamubona Amede ari hariya anye inyuma gato nawe yenda musaba amashi yiwe ntayo nabonye. Amede amashi kuri Mimi Mireille n'abandi bose. Yes, numwe mu bakinyi ba filme bakomeye cyane mu barundi kazi dufise hano mu gisagara cya Bujumbura akina filme neza kandi filme ziwe Mireille zirakundwa mu Burundi no mu bihugu bibanyi byo mu Rwanda. Amashi menshi kuri we. Guys, no. Nagomba ndabasabe ayandi mashi kuri Mimi Mireille please. Of course, nta wundi mu actrice amurusha gukina ngaha anye mu gisagara cya Bujumbura. For sure ndabivuze maze ko na filme ziwe nyinshi. Amashi menshi kandi kuri we. Of course, mumu amashi. Okay, merci beaucoup. Rero ikibazo nari mfise uno munsi dufise conference de presse hano Gihuhusi Entertainment batuzaniye filme nziza cyane. Ikibazo cya mbere nari mfise ndashadresa kwa CEO ariyo micro yacu ngaho onye. Ikibazo nari mfise mbega CEO gushobora kurondera Mimi Mireille, gushobora kurondera Sabas muri yo filme, gushobora kurondera BG wacu dufise muri filme mu gihugu cyacu cy'u Burundi Chris, mbega yari kuyihe mpamvu? Murakoze ico kibazo bisanzwe ntiba byoroshe. Ndashaka nabivuge n'abandi bose bumva ko bitaba byorose kuronka umuntu nka Mimi Mireille cyangwa nka Sabasi cyangwa se nk'iyo mu Bogari mubona ngaha ntiba byoroshe bisaba yuko muganira kandi mukaganira mu Kirundi cyumvikana. Ego shati mwe ndamurondera nkuko wabivuze nuko twabona muri filme casting tubona ko ari matching. Ego nico nyamukuru cyatumi tubikora. Murakoze. Merci beaucoup. Akandi kabazo kuri Mireille. Urashobora kumpera micro? Oui. Mireille, ça va? Umeze neza Mireille? Ça va. Oui, premièrement uraberewe cyane. Murakoze. Ego cyane. Wiyumva gute kubona washoboye ku participa muri filme ya Gihuhusi Entertainment? Namahigwe. Amahigwe n'umugisha. Ouais. Ndabishimira Imana cyane. N'ubuntu nagiriwe tu. Of course. Urakoze cyane. N'abantu benshi bariko baradukurikirana kuri YouTube yacu ya Yagatech TV bari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda n'abandi bari mu Burundi n'abandi bari aba diaspora bumva ururimi rwacu rw'ikirundi. Premièrement baragufana nagomba bandamukirize kuri kamera ya Yagatech.
ndabaramukije cyane abakunzi banje ba filime ndundi bari mu Rwanda, bari mu bihugu bitandukanye, bari mu Burundi. Amahoro y'Imana bane nabo kandi yongera bane nanje ndabifurije. Okay, ikintu cya mbere nifuje kubaza, mbega muri no filme tuzomubona Mimi Mireille yaktinga nkande? Madame yo mu rugo azokwaktinga nkande muri no filme, please? Muzayibona ku wa mbere. Ego. Nakabanga. Akabanga. Urakoze cyane. Nta kindi kintu numva norenza ngaho, ariko ndakubwira ati felicitation, ibikorwa byawe birakunzwe n'abarundi. Urakoze cyane, Imana bamugisha. Okay. Guys, ku bantu bari baradukurikirana muri kino kibanza n'abandi bari baradukurikirana kuri YouTube, turafise uwundi mwigeme yitwa Meshu. Meshu numwe mu bantu nubaha cyane kandi babikora neza kandi bazananye inguvu mu gisagara cya Bujumbura. Ego cyane. Meshu, ça va? Ça va. Umeze fresh? Ndashima. Uraberewe cyane ku mafilme ya Black. Merci. Ego cyane. Ku bantu batakuzi ngaha anye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, Meshu azokina gute muri no filme? Azoba ari mama w'abana, azoba ari inde? Kuko iyo look yawe irateye ubwoba. Ok, merci kumbaza. Ariko nibaza byinshi gusumba muzobibona land. Ego, niho ibibazo uzoshaka cyose uzokimbaza. Nze ndakurondera. Ego. Uzompa umwanya? Nta kibazo. Uri sûr? Okay, merci beaucoup. Guys, ku bantu bari baradukurikirana kuri YouTube, ndazi yuko ni exclusive, ariko sinogenda ntayaganiri na Sabas. Sabas mumumpere micro. Mezi ikiganiro canje neza, of course. Kurecha tuguruka. Guys, kubona ko dukurikirana n'umwanya wo gukata gaton, ni anniversaire ya Gihuhusi Entertainment, ni press conference ya firme shasha muzoshobora gukurikirana guhera vuba cyane. Ndibaza Mimi Mireille yabitubwiye yuko vuba tuzoyikurikirana kuri YouTube channel. Yes, Sabas, namahoro. Namahoro. Uri umwe mu bantu bakina filme bakunze kuboneka ma conference kandi babegwa gusumba abandi bose bakina filme. For sure. Okay. Urakoze kuri appréciation. Ouais. Okay, Sabas, ikintu cya mbere nifuje kukubaza, movie zo mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri no mwanya uzibona gute? Ziriko zivahe, ziriko ziganahe? Nibaza yuko ataragaseseshwa rumuri. Abasanzwe bazikurikirana barabona yuko tumaze gutera intambwe, aho twahoze siho turi kandi naho turi siho tuzoguma. Turashima Imana dushoboje kugera aho turi no munsi, ariko kandi bidutera n'intege zo gusenga dusengera ejo hazoza. Kubw'ivyo rero turashima Imana, turabona ko turiko turatera intambwe, ariko kandi ntivyo tuma tudakora cyane. Ndavuga ngo Imana irikira dutera intege n'abantu bariko baradutera intege, ibi navyo natwe biriko bidutera intege zo gukora cyane. Ubwo rero twizera neza yuko ivyiza turiko turatanga ubu mu minsi iri imbere bizoba birushirije. Yeah. Murakoze cyane. Hano onye hari abakinyi ba filme n'abandi bagiye mu mwuga wo kuririmba. Ndavuga uriya mujene ari hari ariko raturenza induru. Uyu Joachim, urabona yuko ari umujene Joachim, ya ari mu muziki. Joachim, tugabanyirize volume gato. Yes, imwe ma commentaire nkunda kubona cyane kuri Facebook, kuri YouTube, baravuga yuko Sabas arakunda kwambara amabaze. Amabaze ari rishe mu bintu vyiwe byose. Commentaire nkizo zikuvuga ukuntu ba wambaye n'ukuntu berewe, uzakira gute mu bafana? Ubwa mbere sinzi ko arizo. Sinzi ko arizo nuko atarizo. Ariko ikintu ciza cyose umuntu aragishima. Gusa sinzi ko ari byo nuko atari byo. Yeah. Okay, urakoze cyane, Imana iguhezagire cyane. Merci beaucoup kuri umuntu wese ariko aradukurikirana muri no mwanya, tugira turonke vibe, tugira tushobore gufungura, muraza kubibona ngaha kuri Yaga Tech, tugira duteramane n'aba boss ba Gihuhusi
Gihuhusi Entertainment to get to enjoying. Mfasha kuno bamanda yita hasi. Amazina yanje ni Sabas Nkurunziza, nkaba n'umurongozi wa GN Films canke Good News Films. Ariko hano sindahari nk'umurongozi cyane wa GN Films, ahubwo ndahari nk'umudirector yakoze canke yaho akazi ko gushobora kurealiza ino filme. Ni filme yitwa Imvururu. Imbere yuko tubandanya, reka n'aba babanze babaramutse, bose barakuze, nta mwana arimwo. Nibaza yuko bo baramutsa mwese akivugira, hama tuce tubandanya. Murakoze. Yesu ashimwe cyane. Ni Mimi Mireille, nserukiye Iben Company. Nanje hano ndari nk'umukinnyi yakinnye muri filime yitwa Imvururu, kandi bamugisha. Yesu ashimwe. Nanje ngaha ndi umukinnyi wo muri Gihuhusi Entertainment, sanzwe ndi muri bo sukuvuga ngo nakinye filime ntari mu Gihuhusi. Ego mani bahezagira. Yesu ashimwe. Akazina kanje nitwa Bakanibona Gedeon. Nkaba ndi umukinnyi yakinye mu sinema yitwa Imvururu. Murakoze. Ku mazina nitwa Irakoze Christophe, abanzi benshi banze kuzina rya Izo Chris. Nkaba ndi umukinnyi yakinye muri filime Imvururu. Murakoze. Harimo umukinnyi navuga nawe asanzwe ari mu principal, ni Vete Kanyana.
ntari kure kandi ntari hafi yacu, ariko reka hari n'imiburiburi abapepere kugira ngo mumubone. Hanyuma kuri uno munsi uri hejuru turi hano kugira ngo tubamenyeshe igikorwa. Ni igikorwa cakorewe muri Gihuhusi Entertainment. Ni filme nziza, filme nshasha yitwa Imvururu. Ni filme tumaze iminsi dutunganya nka jewe nk'umurealisateur n'umwanditsi. Nizera neza ntakekeranya yuko ari filme muzokunda kuko ni filme nziza. Ni filme twifuza gushira ku mugaragaro ku munsi wa mbere, no kuvuga ngo dusigaranye iminsi 6 kugira ngo iyo filme ishigwe ku rubuga rwa Gihuhusi Entertainment kuri channel yabo ya YouTube. Nizera neza ntakekeranya yuko ari filme muzokunda. Tuzobona ingene imvururu ziba mu miryango kenshi na kenshi, bivanye nuko umwe wese mu bubakanye abashaka kwikwegerako canke kutipfuza kumenya canke kubona yuko babiri bamaze kubakana, bamaze gucika umwe, inyungu zose zategerezwa kuronderwa, zategerezwa kuba inyungu zirikome ku muryango. Nibaza yuko mu mazimisi mubibona canke munavyumva, ama divorce ugasanga ni menshi, aho usanga umuntu mu kuja kubaka agenda yamaze gutera imibare wo bagiye kubakana. Umwe wese ati jewe ntegerezwa gufasha umuryango wanje, uwundi nawe ati ntegerezwa gufasha umuryango wanje. Ugasanga kenshi mu ngo no mu miryango hari izo mvururu canke kutumvikana, bivanye n'ivyo bibazo musanzwe muzi canke mumaze kumva. Rero ni filme irimwo inyigisho nyinshi zidasanzwe. Twizera yuko abazoshobora gukurikirana ino filme Imvururu bazogira ico ibasigiye. Harimo impanuro nyinshi nizera yuko zizofasha la communauté burundaise canke bazoshobora gukurikirana ino filme muri rusange. Rero nta byinshi novuga nk'umu director, kuko twamaze kubabwira yuko filme izoshirwa ku mugaragaro ku munsi wa mbere. Nibaza neza ntakekeranya yuko zizoba ari tariki 26. Hama nkuko mwabibonye canke nkuko abo turi kumwe bashoboye kwidondora, aba ni bamwe mu bakinyi bakinye muri iyo filme Imvururu. Nzobona harimo imiryango itandukanye, kandi nizera neza yuko bamwe bose babikoze neza, batinze neza. Nizera yuko muzoshima kino gikorwa.